neza kaze mu makuru atekanye ko ikirere kizoba kimeze kuri wa gatatu igenekerezo rya 4 ruheshi umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara za Bujumbura, Bubanza, Cibitoke hamwe na Muramvya. Mu zindi ntara hakaba hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara ya Gitega aho ipimo bizoba biri ku degrees Celsius 12 ku muhingamo hitezwe imvura nkeyi hacemwo n'ibihe vy'izuba mu ntara za Bururi, Rumonge, Bujumbura, Bubanza, Kayanza, Muramvya, Karusi hamwe na Ngozi. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri ku degrees Celsius 32. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:3 rirenge igihe cy'isaha 11:59 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha amateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere na Diadayize nje na yabashikirije mwakoze kuyakurikira.